turi kwigenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 kuri uwo munsi imigambwe ibiri ikomeye yarateranye icika umugambwe umwe. Iyi migambwe yari Tanganyika African National Union 5 hamwe na Afro Shirazi Party ASP, umugambwe ro mwizinga rya Zanzibar. Iyi migambwe imaze kwihuza yavyaye umugambwe Chama cha Mapinduzi CCM, umugambwe w'impindura amatwara canke Parti de la Révolution. Uyu ni wo mugambwe wenyene uvamwe abaperezida guhera kuri Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, John Pombe Magufuli gushika kuri Samia Suluhu Hassan uno musi. Chama cha Mapinduzi ni wavutse ari umugambwe usanzwe wubatse systeme yihariye ishingiye ku vyumviro vya ujama yashizweho na mwarimu Julius Nyerere. Iyi systeme yahurije hamwe abatanzania bose ibigisha kuba hamwe gushikaho CCM ihinduka leta ubwayo. Mu buryo bworoshe vyagorana cyane gutandukanya CCM na leta ya Tanzania. Ku munsi wa 29 Gitugutu umwaka wa 2025 abanyatanzania bamwe bazindukiye mu matora, abandi biganje mu gwaruka bazindukira mu mabarabara biyamiriza umukandida wa CCM Samia Suluhu Hassan, akabari n'abasanze atwara kino gihugu ca Tanzania. Imyerekano yatangiye buhoro buhoro ariko imisi igendera hera bagakomeza kuja ku rundi rwego. Isi iri kubiraba, bamwe bakagira ico babivuze ko abandi bakihorera. Ariko ikibazo benshi bibaza ni cyatumye abatanzania baja mu mabarabara biyamiriza Samia Suluhu Hassan n'umugambwe CCM, ibintu bitari bigere biba kuva Tanzania yitwa izina. Ese ni giki cyabateye kuja mwibarabara? Muri iyi video turaza gusesangura systeme ya Chama cha Mapinduzi, impamvu abanyatanzania batiyumva mu butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, hamwe no kuntu imyerekano ishobora guhindura isura ya demokrasi muri kino gihugu ca mwarimu Julius Nyerere. Imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 igihugu citwa Tanzania nticabaho. Kugira tubitahure neza, reka tubanze tugaruke ku mugabo afatwa nk'uwavyaye Tanzania, mwarimu Julius Kambarage Nyerere. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 982, avukira mu caro ca Butiama ku nkengera z'ikiyaga ca Victoria. Yakuze ari umwana akunda kwiga, akagira inyota idasanzwe yo kumenya ibintu byinshi, ivyatumye bumwe mu banyafrika bakomeye baronse amahirwe yo kwiga muri kaminuza yo mu gihugu c'Ubwongereza mu myaka y'ico gihe. Yagarutse mu gihugu aje gucungura abanyagihugu batanganyika. Kino gikorwa cyo kubohora abanyagihugu ntiyari kugishikako atabanje gukoresha ikigwanisho gihambaye, indero. Yabona ko kubanza kwigisha abanyagihugu ariyo ntambwe nyamukuru ishobora kubageza ku bwigenge nyakuri. Niyo mpamvu Julius Nyerere yahise yibera umwarimu, ari naho havuye izina rya mwarimu ryamukurikiranya gushika uno munsi. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 950 ibihugu byinshi vya Afrika byari mu rugamba rwo kwirukana abakoloni, maze hatangira kuvuka imigambwe ya politike mu ntumbero yo gutegura abategetsi bashasha bazosubirira abazungu. Uru rugamba henshi ntigwari goroshe kuko abazungu ntibashaka kuva muri Afrika ngo basubire iwabo. Mu Burundi murabizi havutse umugambwe Iprona washinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muri Kenya havutse umugambwe KANU, Kenya National Union, watangujwe na Jomo Kenyatta. Muri Uganda havuka Uganda National Congress watangujwe na Ignatius Bahizi. Muri Zaire naho havuka MNC, Mouvement National Congolais, umugambwe watangujwe na Patrice Lumumba. Muri Tanganyika naho mwarimu Julius Nyerere ashinga umugambwe 5, Tanganyika African National Union. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 Tanganyika yarose independence kubera ubutwari bwa Nyerere n'umugambwe wiwe 5. Iki gihe yahise abo mushikiranganje wa mbere. Hakurya gato ya Tanganyika hari izinga ryitwa Zanzibar. Iri zinga naryo nyene ryatwagwa n'abakoloni b'Abongereza, ariko imbere yaho ryatwagwa n'Abarabu. Ariko no ku muzo w'Abongereza rero Abarabu bagumye muri Zanzibar, ndetse umutwara guma ari umwarabu yitwa Sultan. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 umugambwe Afro Shirazi Party ASP watembagaje ubutegetsi bwa Sultan, maze Zanzibar bibaye igihugu cigenga nka Tanganyika Julius Nyerere.
mu mwaka wakurikiye mu 1964 Julius Nyerere hamwe na Abeid Karume yatwara Zanzibar bagiye hamwe bumvikana guhuza Tanganyika na Zanzibar haba havutse igihugu ca Tanzania. Iki gihugu cyahise kiyobogwa na mwarimu Julius Nyerere nayo Abeid Karume abicegera ciwe. Mu mwaka wa 1977 umugambwe tano na ASP yarihuje iki ku mugambo umwe Chama cha Mapinduzi, umugambwe w'impindura amatwara Parti de la Révolution. Mwarimu Julius Nyerere yakomeje kwigisha filozofi yiwe ya ujama abicishije muri uyu mugambwe maze agendera ku bintu bitatu bikomeye: ubumwe ku Batanzania, kujitegemeya cyane kwihaza muri byose no kugabanya ibyo Tanzania ikura hanze, hamwe na demokrasi. Ariko demokrasi ishingiye kuri filozofi ya ujama. Iyi ni demokrasi yari itandukanye n'izindi zo mu bindi bihugu byagendera ku vyumviro bya gikapitaliste. Politiki ya Chama cha Mapinduzi yashimikira ku munyagihugu muto kandi kanganisha abanyatanzania abagakorera hamwe ibyo baronse bakabisabikanye ko biri. Intumbero ya Nyerere kwari uguhuza ubwoko bwinshi bw'Abatanzania maze bakabumwe bahuriye ku rurimi rumwe rw'Igiswahili. Tanzania ni igihugu gifise imiryango n'amoko menshi kandi ugasanga bavuga indimi zitandukanye, ariko ikibahuriza hamwe ni ururimi rw'Igiswahili kugeza n'uno munsi. Mu myaka y'1990 havutse imigambwe myinshi, ariko n'ubundi Chama cha Mapinduzi wakomeje kuba umugambwe w'Abatanzania bose kubera iyi filozofi ya Nyerere yo kunganisha Abatanzania. Uyu mugambwe barawiyumvamwo ndetse babera ishuri ry'ubuzima ku Mutanzania wari we wese. Nyerere yari umuredere mwiza, ibyo yigisha yabibamwo ntiyabivuga mu majambo gusa. Uyu mugabo yaba mu buzima bubayabaye akiyamira mu banyagihugu biganirira, kandi n'igihe yari president ntiyigeze ahindura inzu y'abamwo, yakomeje kubaho nk'abandi Batanzania. Abana biwe bigana n'abandi bana b'Abatanzania mu mashuri ya leta, nta kintu cyari kukwereka ko ari abana b'umukuru w'igihugu. Ibi byose rero byigisha Abatanzania bigatuma bakomeza kuyumvamwo Nyerere n'umugambwe wiwe Chama cha Mapinduzi. Mu mwaka wa 1985 Julius Nyerere yakoze ikintu gikorwa n'Abanyafrika bake, aho benshi bigungira ku butegetsi bakabuva ko habanje kuba induru. Nyerere yanse kuguma ku butegetsi nubwo Abanyatanzania bamwiyumvamwo bakamufata nka se wabo. Yahereje ubuyobozi Ali Hassan Mwinyi nawe yatwaye kugeza mu mwaka wa 1995 imbere yuko nawe yakirwa na Benjamin William Mkapa. Julius Nyerere yitavye Imana mu mwaka wa 1999, ariko imbere yuko ashengera yasigiraga Abatanzania. Icambere ni ubumwe bw'Abatanzania mu butandukane bwabo, y'abamoko, imiryango canke indimi. Yavuga ko Abatanzania bategeza guhuza bagasenyera ku mugozi umwe. Ica kabiri no kutigungira ku butegetsi. Yigisha ko igihugu atari tongo ry'umuntu kanaka, igihugu ni c'abanyagihugu. Iyo abanyagihugu barinze baja mwibarabara bakakuyamiriza nuko bataba bakubonamwe umuyobozi mwiza. Ica gatatu ni ugusabikanya ubutunzi bwose bw'igihugu. Politiki ya gisosialisme nyafrika Nyerere yita ujama yigisha kutigwiza ku mitungo y'igihugu mu gihe igice kinini c'abanyagihugu babaye mu bukene. Yigisha ugusabikanya bike bibonetse. Bimaze iki kuba muri etage umubanyi wawe aba mu kazu k'ibihunda? Bimaze iki gusesa ibyo kurya mu gihe umubanyi wawe araye ubusa? Bimaze iki kwiyegeraniriza ku butunzi bwose bw'igihugu mu gihe abutwara batagira n'amazi yo kunywa? Uyu yari Nyerere na filozofi yiwe ya ujama. Ariko ico cokwibaza, iragigiwe ryarakurikijwe n'abamusubiriye guhera kuri Ali Hassan Mwinyi gushika kuri Samia Suluhu Hassan. Ibi bidushikana kuri ca kibazo twatangura kwibaza tuti kubera ko Abanyatanzania bari kuyamiriza Samia Suluhu Hassan niki yakoze gitandukanye n'ibyo bamubanjirije bakoze? Ico twokwibukanya ngaha nuko Samia Suluhu Hassan atigeze atogwa. Yakurikiye ibihe bibi Tanzania yaciyemwo byo kubura intwari John Pombe Magufuli mu mwaka wa 2021. Nkuko nababwiye muri video iheruka, Magufuli ntiyari umuntu asanzwe. Yaratangaje kubera ko yakoze mu myaka 5
ibintu binanira abaperezida benshi baba batwaye ibihugu vyabo imyaka irenga 20. Leta imaze gutangaza ko azize ingwara y'umutima, abatanzania benshi bibajije ibibazo na cane ko hari n'ibindi bihuha byavuga ko yazize ingwara ya covid. Leta yase no gukoresha autopsy bya bipimo bikorwa kugira hamenyekane icisha umuntu, ibintu byatuma amakenga akomeza kuba menshi mu banyagihugu ba Tanzania. Mu minsi ibiri yakurikiye urupfu rwa Magufuli, Samia yararahiye ababaye umugore wa mbere mu mateka ya Tanzania abaye umukuru w'igihugu. Agicika ku butegetsi yarakunzwe, akomeza politiki ya Magufuli yo gukorera igihugu, ndetse narushaho afungura abatavuga rumwe na leta bari bapfunzwe na leta ya Magufuli, aho uburenganzira abamenyesha makuru bwo gushikiriza ibyo bashaka, ibintu bitabaho kuri leta ya Magufuli. Abantu batangiye kumubona mu muvyeyi, umurongozi mwiza. Samia Suluhu Hassan yaratandukanye na Magufuli kubijanye na covid. Magufuli ntiyigeze yemeza ko covid ibaho, ariko kuri Samia covid iri réel, dutegerezwa kwikingira. Nko mu bindi bihugu rero, Tanzania yatangiye gufata ingingo zo kwikingira, benshi batangira guterwa icanco, ibintu Magufuli yari yararahiye. Yaje atandukanye na Magufuli, ariko akomereza mu kirenge ciwe cyo guteza imbere igihugu. Ariko rero ubu bwiza bwa Samia yari mask. Inyuma y'iyi mask hari yindi sura abatanzania batari bazi. Kugenekereza rya 14 Nyandagaro umwaka wa 2024, abagera ku majana 5 harimo abakuru b'imigambwe n'ugwaruka ruva mu migambwe itavuga rumwe na CCM, tutibagiye n'abamyesha makuru batawe muri yombi. Muri aba harimo umunyepolitike akomeye cyane ava mu mugambwe Chadema Tundu Lissu, hakabamo kandi n'abaopoza bakomeye nka John Mnyika, Freeman Mbowe n'abandi. Gusa ntibatevye mu munyororo, bahise bari kugwa bukeye. Ibi baye inkebuzo ya Samia Suluhu Hassan mu kubereka ko atamenyerwa. Mu misi yakurikiye, imyidogo yakomeje kuba myinshi mu batavuga rumwe na leta. Polisi ya Tanzania ibuze imigumuko yari yose mu gihugu. Iki gihe abantu batanguye kuburirwa irengero. Tanganyika Law Society, ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu muri Tanzania, ryatohoje abagera ku 83 baburiwe irengero. Muri aba harimo Dionise Kipanya yava mu mugambwe Chadema. Itariki 26 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2024, hari umuntu yamuhamagaye kuri telefone. Yavuye muhira abwiye umuryango ko arahana kubitiye, ahita agaruka mu kanya. Kugeza nisa ntarasubira kuboneka. Benshi mu gwaruka ruva mu mugambwe Chadema baraburiwe irengero, harimo Dedit Soka, Jacobo Godwin Milaye. Kugenekezwa ya 18 Nyandagaro umwaka wa 2024, aba basore babiri bafashwe n'abantu bita abapolisi, nta wongeye kubona idirongerero ryabo. Muri Nyakanga igenekerezo ya 6 yo mwaka nyene, Ali Mohamed Kibao, uyu nawe yari nararibonye mu mugambwe Chadema, yavuye muhira agiye gufata bisi mu rugendo rwo kuva Dar es Salaam yerekeza mu gisagara ca Tanga. Uyu mugabo ataranagira no kuri bisi, yashimuswe izuba riva mu gisagara ca Dar es Salaam. Mu misi ibiri yakurikiye yatowe ikiziga, bisa naho yabanje kubabazwa cyane imbere yuko yicwa. Inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo, ibintu byatangiye guhinduka. Abatanzania na cyane abatavuga rumwe na CCM batangiye kugira ubwoba. Nimba bashobora kwica umuntu akomeye nka Kibao, nta numwe afise umutekano. Mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024, ikinyamakuru gikomeye muri Tanzania cyitwa The Citizen cyasohoye video ya dessin anime yerekana umugore asa na President Samia Suluhu Hassan yicaye imbere ya televiziyo. Ariko shene yose asize ko akabona abantu bishwe, abantu baburiwe irengero. Iyi video yakoroje amaso z'abatanzania, maze leta itihagarika ikinyamakuru by'agateganyo mu misi 30. Leta yagirije kino kinyamakuru ko kiriko kirabibugwa mu Batanzania, ariko icyo abatanzania bategereye nuko abantu benshi bari ko baraburirwa irengero mu gacerere kandi mu gihe gito. Iki gihe Samia yari mu bihe bihambaye kuko yariko yitegurira amatora yo mwaka wa 2025. Hari ibimenyetso vyamyereka ko abatanzania bataciyumva mu mugambwe wiwe CCM. Inyuma y'imyaka 50 CCM iri mu misokoro y'abatanzania, hari vyinshi vyahindutse. Muri video heruka narababwiye by'umusirikare John Charles Tesha, uyu yamenye amabanga akomeye cyane, hari n'ibijanye n'ibiturire, akaguyise mafia kinyegeje muri CCM mu kunyuruza amatungo y'igihugu. Hari ibintu byinshi yerekanye bisigura ko CCM itakira umugambwe wa Mwarimu Julius Nyerere,
ahubwo bikuraja kure y'abanyagihugu ivyo Nyerere atigeze yipfuza. Mu matora yose yabayeho CCM niyigeze itsindwa n'umunsi n'umwe, ariko aya matora yo mu mwaka wa 2025 Samia yategereza kuyajamwo yabanje guca intege abo batavuga rumwe, na cyane cyane umugambwe Chadema. Nta kwihenda, nta gufata riske yo kureka Chadema ngo yiyamamaze. Iyi niyo politike, guca intege wo muhanganye imbere yuko munagera ku rubuga rw'urugamba. Umwe mu bagabo bari bahangayikije CCM ni Tundu Lissu. Uyu mugabo yagizwe amajanja kenshi. Mu mwaka wa 2017 ku itariki 7 z'ukwezi kw'icenda mu gisagara ca Dodoma, abantu bitwaje ibigwanisho barashe imodoka yiwe amasase 30. Tundu Lissu yarakomeretse bikomeye ariko yararusimvye. Uyu mugabo ntiyigeze ahesha guhangana n'ubutegetsi bwa CCM. Ku igenekezo rya 9 Ndamukiza mu mwaka wa 2025 Tundu Lissu yarafashwe. Iki gihe yari mu bikorwa by'akazi kiwe ka politike mu bumanuko bushira uburengero bwa Tanzania. Kubera afise abamukunda benshi, amaze gufatwa ugwaruka gwarahagurutse guyamiriza ifatwa giwe, ariko polisi yakoresheje amagaze lacrimogene maze babona gutatana. Tundu Lissu atabwa muri yompi yagiriza kuguma urugwaruka no kurubuza ngo ntiruze guhitaba amatora. Aya yari yabaye ku igenekerezo rya 29 Ndamukiza. Uyu mugabo yari afise slogan igira iti no reform no elections. Yasaba impinduka mu itunganywa ry'amatora vyose bigakorwa mu muco, maze abatanzania bakitiramo ku mugaragaro. Inyuma y'ipfungwa rya Tundu Lissu, icegera cwe John Heche nawe yatawe muri yompi igihe yaragiye kumviriza urubanza rwo kuburanisha Tundu Lissu mu gisagara ca Dar es Salaam. Mu nyuma yahavuye arekugwa, ariko yongeye gupfungwa ku igenekezo rya 18 Gitugutu umwaka wa 2025 ku mupaka wa Kenya na Tanzania, igihe ariko yitaba urubanza rw'amaziko ya Raila Odinga muri Kenya. Agifatwa yafashe video ahita yikwiragiza ku mbuga hwaniro. Mu kanya gato ugwaruka rwa Tanzania na Kenya gwari gwamaze kuvugariza brigade yari mufunze. Mu masaha 6 itegeko ryavuye Dodoma kurekura John Heche maze ahita arafungurwa aritahira. Si mu mugambwe Chadema gusa, no mu yindi migambwe ikomeye muri Tanzania hagiye hapfungwa abatari bake, abandi bakugwa ku ntonde z'abategereza guhiganwa na Samia Suluhu Hassan. Aha twavuga Ruhaga Mpina, umukandida yari guserukira umugambwe Agte Wazalendo, umugambwe wo mwizinga rya Zanzibar. Rero ni kubera iki imyerekano? Nibaza ko ngaha dufise igice cy'inyishu. Urugwaruka rusaba reforme, rusaba amatora ahuriwemo na bose, amatora arimo imigambwe itavuga rumwe na CCM kwisonga umugambwe Chadema. Mu gihe imyerekano yari kiraba, nticabujije ko amatora bandanya. Mbere Samia Suluhu ahejeje kuyatsinda ku bice 98%. Amnesty International ivuga ko abagera ku ijana bamaze gusiga ubuzima muri imyerekano, ariko umugambwe Chadema wo utangaza ko bamaze gupfa bagera ku majana 7. Ese biragenda gute? Samia aremera kurikura abatavuga rumwe n'ubutegetsi hatunganywa amatora bushasha nkuko bari mu myerekano babisaba. Ese imyerekano iratanga ishusho yihe kuri demokrasi ya Tanzania na kazoza ko mugambwe Chama cha Mapinduzi? Niba ufite icyumviro nyandikira muri commentaire. Sangiza video abagenzi bawe kandi ufite like, follow cyangwa subscribe. Tuzosubire mu yindi video.